Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu habe icubahiro. Ndashimana ko tugihumuye ku mwuka w'abazima. Ndashimana ko Imana yaturinze ikatugirira neza muri byose na hose. Imana ni habe icubahiro. Tumaze iminsi turi kuteme to gusenga, tubona urutonde rwo gusenga, tubona akamaro k'amasengesho. Yesu nahabwe icubahiro. Ariko hari abantu usanga bavuga ko cyaye ngo barasenga cyane ariko ntibishugwe. Yesu natugire neza. Hari igituma rero amasengesho atishugwa. Niyo tugiye turabona umunsi. Yesu nahabwe icubahiro. Icambe tubona ko icyaha yo kwiba umuntu gituma amasengesho atumvirwa. Ugasanga wamusengera ikintu ntikibe uko ushaka, ntigihindwe kubera hari icyaha kiri muri wewe. Nkuko muri Bibiliya handitswe ko ati amasengesho y'umunyabyaha ni igisesema imbere y'Imana, ariko amasengesho y'umugororotsi agira ikimazi kinini muri byinshi. Yesu ntabwo icubahiro. Ni ukuvuga ko rero utegerezwa kuraba ikintu gitandukanye n'Imana ukacihana ikakuvaho, hama ugasenga kugira ngo amasengesho yishugwe. Yesu nahabwe icubahiro. Ikindi nacyo gituma ubona usenga ntiwishugwe, hariho igihe usanga usengera ikintu ariko Imana ntikwishuye kubera isaha yayo itaragera. Yesu nashimwe cyane. Imana ikabona ko niyakwishura ico kintu atamumaro kiri bugire kubera uwo mwanya atari umwanya Imana ikeneye kuguhereza ico kintu. Yesu ntabwo icubahiro. Ugasanga uko usengera ikintu ukironka muri 2020 ariko Imana ikeneye kugiguhereza muri 2022 kubera niyo kizogira umumaro, kikakugira umumaro na wewe. Yesu nahabwe icubahiro. Ikindi nacyo ugasanga ntiwishuwe kubera hari ikindi Imana igusaba gukora, hari icyo utegerezwa gukora kugira isengesho ryawe yumvirwe. Yesu nahabwe icubahiro. Urashobora gusaba Imana ukayisaba iguhe promotion mu kazi. Urabyumva? Iguhe promotion mu kazi, nimba wahembwaga aya mafaranga ikurengereze ko ayandi uronke promotion mu kazi, ukamubisengera ariko ntiwishuke. Kubera iki? Peut-être hari ikintu ukeneye gukora. Eske murage amafaranga uhembwa uyakoresha gute mu bikorwa by'Imana? Yesu ntabwo icubahiro. Uyakoresha gute mu bikorwa cy'Imana kugira Imana ikongere ayandi? Urabyumva? Hariho imfuvyi, abapfakazi, abakene, hari abo muri barabara bafise ikibazo, hari n'umuntu akuganyira afise ikibazo, ntumuhereze, ntumufashe kandi ufise uburyo. Imana yaraguhaye akazi uba atakazi arabona, kandi mwiza amashuri amwe mwahereje rimwe, ariko Imana yakugire neza iguha akazi, we nta kazi arabona, aracasenga kugira Imana izo mu akazi. Ariko wabonye akazi ugasanga ntushoboye kumufasha kijya kintu yagusabye, kandi Imana yakugire neza iguha akazi, ariko kusaba Imana mugwe promotion. Rero ijo naco gituma amasengesho adashobora kwishugwa. Hari icyo uba ukeneye gukora kugira ngo isengesho ryawe ryishugwe. Yesu natugire neza. Hari n'ikindi kintu usanga Imana yanse kukwishura isengesho kubera ibona ko bidakenewe. Ico kintu uri kurasaba ntigikenewe canke se cyo gutera ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Imana n'umuvyeyi si kuvuga ko ikintu cyose uyisabye ikigi guhereza. Oya, Imana iraba ikiri mu bugombe bwayo bwiza, ikiri mu mugambi wacu, akaba ari kwishura. Hari igihe Imana itakwishura itakwishura kubera icyo kintu unasaba ntikijanye n'umugambi wayo kuri wewe. Nukuvuga ko kije kuri wewe cyo kugirira nawe nta cyo kugeza. Uravyumva? Imana rero ibifise ikindi izokwishura atari ico kurasengera. Kurasengera kandi kurasengera niko kirishurwa kubera kitari umugambi w'Imana. Yesu natugirire neza. Yesu Abami ba mbere 9 duhere ku murongo wa 3 honyine, ariko urashobora kuhasoma ikira gice cyose ukumva inkuru yose ukuntu imeze. Duhere ku murongo wa 3 gushika ku wa 5. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga, Uhoraho aramubarira ati, numvise ugusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanje, kandi nejeje iyi ngoro wubakiye izina ryanje ngo rihabe ibihe byose. Nzoyihoza kw'amaso n'umutima na ntaryo, nuko niwagendera imbere yanje nkuko so Dawidi yageze, ufise umutima w'ukuri kandi utunganye, ugakora ivyo nakugejeje byose,
ukitondera amabwirizwa yanje n'amateka yanje shinze, nanje nzotuma ingoro yawe ihangama mu Bisirayeli ibihe byose, nk'uko nasezeraniye Dawidi so nkamubarira nti ntuzobura uzogusubirira ku ngoma y'Ibwisirayeli. Yesu nashimwe cyane, Yesu ntabwo icuwari. Urabona ngaha Imana yari yahaye kondisiyo Salomo ati niwagendera imbere yanje n'umutima utunganye w'ukuri, nta kizobuza ko nishura ibyo wansabye. Yesu nashimwe cyane. Natwebwe rero hariho kondisiyo Imana dushirako, reka tubura gutya hanye, nutagenda gutya, nutareka ibi, nudakora ibi, nani sinzokwishura. Nicyo gituma rero dukwiye kuraba inzitizi ituma tutishurwa amasengesho. Ni byinshi bituma amasengesho atishurwa, cyangwa usanga Imana ntiyishuye iri sengesho kubera hari ikindi ciza ikeneye guhereza. Yesu nahabwa icubahiro. Rero twirimbure twebwe tumenye se ni kubera ko ntishurwa. Ese nasabye nabi? Hariho n'abasaba nabi. Yesu atugirire neza. Hariho n'isengesho Imana itemera, ugasanga uriko urasenga ngo umugenzi wawe ngo bamukure mu kazi kura mwagiranye conflict. Imana nishobora kumukuza mu kazi kura mwagiranye conflict. Urabyumva? Imana yakuremye ni nayo yaremye uriya mugenzi wawe kandi Imana iramukunda. Iryo sengesho rero nturindire ko Imana izogishura. Hari n'abasenga ngo abantu bapfe ngo bagire ibibazo. No, Imana nishobora kwica umuntu wayo kubera yamuremye imufiseho gahunda. Imana yamuremye ifiseho umugambi. Uravyumva? Nk'umuntu akorera Imana, nk'umuntu afasha abakene, nk'umuntu agira urukundo, Imana nk'uyo ntishobora kumukuraho. Nta n'ikintu kibi yomugirira kubera ni umukozi wayo arayikorera. Urumva rero hari amasengesho Imana idashobora kwishura. Rero tugira ubwenge, nimba usenga umenye utamurabe igituma utishurwa. Eske senga nabi? Eske hari icamfise? Eske isaha ntiragera? Eske kira kuri ndasenga kiri umugambi w'Imana? Uravyumva? Ivyo byose kandi biraba, kandi uzosanga utangiye urasenga neza hama Imana ikwishura. Yesu abagirire neza, Yesu abaha umugisha.